ntandwi gushika no munsi yijana atabantu bahita muri malaria. Ariko rero nubwo biruko turashima ko urugamba twatanguye leta y'u Burundi yatanguye kurwanya malaria, biragaragara yuko hari akarusho kadasanzwe biciye mu twigoro leta yagiye irakora kwivuza malaria abanyagihugu babanje gutanga, kubakingira bakoresha imisegetera ya baronka ku buntu, haba imisegetera yo mu masekeza cyangwa imisegetera abavyeyi baronka bagiye kwipimisha imbanyi ubwa mbere, ndetse n'ijya misegetera baronka iyo baje gucandagisha umwana ku rucanco rugira kabiri kukinga agasama. Hari n'ibindi bikorwa byinshi musanzwe muzi leta yagira ashira mu ngiro ku buntu, nko gutanga ibinini bikinga malaria ku bavyeyi bibungenze, ndetse twatanguje no gutanga ibinini ku bana batakwiza imyaka 2 byo gukinga malaria mu turere 5 twa Cibitoke, Makamba, Nyanzarake, Mutaho na Gitega. Ndetse uwo mugambi twasanga dushobora kuwushira mu ngiro ufise n'akarusho kadasanzwe, tukaba tuzoshobora kuwushira mu ngiro mu gihugu cyose. Ukamuzi kandi ko leta y'u Burundi ifatikanije n'abasanzwe bafashanya yatanguje n'urucanco rukinga malaria mu turere dushika 25 tugize igihugu cy'u Burundi, mu turere 25 kuri 49 tugize igihugu cy'u Burundi, n'ibindi bikorwa byinshi musanzwe muzi ko leta yashira mu ngiro kandi ku buntu. Ivyo byose byatumye impfu zivuye kuri malaria zigabanuka gose. Murabonye ko mu myaka nka 8 heze abantu bahitabona malaria bari benshi cyane, ariko ubu baragabanutse ku rugero rushimishije ho twabiboneye hamwe. Tukibaza yuko nubwo atandwi ijana malaria idahitanye umurundi, hazogera igihe ntitwaguma dushize hamwe inguvu aho impfu zivuye kuri malaria tuzozisezerera burundu. Nkuko mubizi mage bamenyesha rumwe n'abandi, isekeza ryo gutanga imisegetera iri mu muti wica imibu twariteguye kandi izoshirwa mu ngiro mu mwaka wa 2025. Kubera twashizemo ubundi buhinga bwo gukoresha bya vyuma nyabwonko, twashimye guhera mu gace gatoyi mu turere tubuvuzi 2 twa Busoni na Mukenke, novuga makomine ya Busoni, Bwambarangwe na Gitobe. Abo nibo twashimye guhera ko byahuranye nuko basanzwe bafise ibitigi biri hejuru vya malaria, ariko twashimye kandi yuko duhera ngaho ko turako ivyigwa ubuhinga twakoresheje mu gukoresha ubuhinga nyabwonko ko vy'ukuri bigenda ko twavyipfuje. Nk'abantu ndose n'akanya ko kubabwira yuko ico gikorwa kizoranguka kundwiza, igikorwa cyo kuharura imihana ndetse n'imisegeteri ikenewe twaragikoze mu mpera z'ukwezi kwa 4. Ubu rero hageze intambwe yo gutanga imisegetera ku murundi wese wo mu 13 mu ntumbero yo kuraba yuko ubuhinga twakoresheje dushaka kubukoresha mu gihugu cyose. Iyo misegetera izotangwa kuva itariki 5 gushika itariki 9 z'ukwezi kwa 5, ndetse ku munsi wa mbere hakazoba no gutanguza icese ivyo gutanga imisegetera mu bwo burere bubiri, kikazoca kiba mbere n'igikorwa kije gushigikira uno munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara ya malaria, kuko iwacu mu Burundi twashimye ko uwo munsi tuwuhimbaza itariki 5 z'ukwezi kwa 5. Uwo munsi rero aho iwacu mu Burundi uzohimbarizwa mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni, aho ubushinganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida buzoba butanguje icese isekeza ryo gutanga imisegetera mu 13 agize uturere 2 Busoni na Mukenke. Nagomba nongere nibutse ariko atwumviza bose yuko malaria ni ingwara dushobora gupima haba mu kibano duciye kwa remesha kiyago,
haba ku mavuriro mato mato, amavuriro yisununuye, ndavuga y'amavuriro y'ubure bw'ubuvuzi, ndetse no mu mavuriro akomeye, ndavuga nk'amavuriro tuvuga ko ari de troisième référence, izo za Roi-Carede, za Hôpital Militaire, za Prince Regent n'ahandi. Bisigura ko rero malaria nta mvo n'imwe yo kuyivura utayipimye, kuko indinganizo mu bucananje bw'amagara y'abantu n'urwanya sida mu vyerekeye kuvura malaria ivuga iti malaria umuntu avura malaria manje kuyipima ahari hose. Nta muntu yatezwe kwivuza malaria atipimishije. Bisigura ngo nta muntu yatezwe kwivuza malaria mu mazu adandaza imiti, kuko hajya nta malaria bapima. Kandi bica bigaragara yuko amazu adandaza imiti yatwita amafarumasi ategerezwa gutanga imiti ivura malaria ari uko umuntu yabanje guca kwivuriro bakamupima malaria. Duhimiriza abo bantu rero batanga imiti ku bantu batipimije malaria ko ari amakosa menshi akomeye cyane, bohagarika iyo ngendo mbi ituma malaria bashaka kuyivuza kutariko, ndetse bigahera ngaho malaria itunanira kuvura neza, kubera hari gusanga bayivuye kutariko kenshi, bikazokwegera karambaraye abagwaye, ndetse bashaka no kwegera ingorane zikomeye igihugu cy'u Burundi mwino ntamba yo kurwanya malaria mu Burundi.